revival, réveil. Hallelujah. Mwitiro yohando yawe tikanguka. Vyuka. Vyuka. Hallelujah. That's revival. Revival no kuvyuka, and that's it. N'umuntu yararyamye avyuka. Cyangwa ari maso avunduruka. Hari abantu bavyuka 3h 4h itiro rikabaherana. Mbwakaguma ari maso yitoza utunyoni. Rero ariyo kuvyuka uri maso ariko uracyari mu gitanda. Igitanda kiraryoshe. Mbwakizana ubukene, kizana ivyaha. Iyo ugitevyemo, iyo utevye mu gitanda, iyo utevye mu kuryama. Umugabo witwa Dawidi ni wabizi. Abandi bari kuri terrain kugwana acaguma muhira araryama siesta après-midi. Avyutsa azabona umudamu ariko aroga hari. Hari abantu bonerewe mu kuryama gusa n'indoto zimwe mbi n'abadayi. Hariho naroti inzoka zibaniga mu ijoro. No mbwa ku murango batazibona. Na Bibiliya migani avuga ngo kuryama bizana n'ubukene. Je na après-midi yo ataco nkura nca nikanga ko harabaye ingorane ubukene burinjiye. Kuryama bizana it's biblical. Bibiliya bivuga sivyo gahema. Iyo umuntu aryamye haza ubukene, haza ubunebwe, haza ingorane. So iyo tuvuga réveil, ivyo nivyo umubiri navuze. Hari abanyampwemu rero baryamye basinziriye barindira undi abasengera muransengera ibiriko birabasiho bari. Hari abanavuga muransengera mu masengesho bataboneka. Mbwa si mwebwe mvuga badahari ko muri ngaha. Hari abantu badasinduka mu gitondo, hari abantu badasenga. So abo nabantu bimpwemu bakijije kandi bariko baja mu ijuru mbwa baryamye. So when we talk about revival, tuvuga gukanguka mu madomene yose, mu masengesho, mu ijambo ry'Imana, mu bikorwa vy'Imana, mu gukunda Kristo, mu kuvuga ubutumwa, mu bintu vyose. We talk about revival. Sometimes we give money, we don't pray. Hari igihe umuntu atanga dime agatanga ishikano agakora ibikorwa vy'Imana, mbwa munyantege ngo ambera adasenga. Kwera ziko amahera ntagura ubushobozi bw'Imana. Ni nk'abasenzi batatanga dime na ofrande bakenye nibarakanguka about finances bararyamye banaombaga ni demo ibabonye irahunga mbwa n'igiceri kibabonye kirahunga idemo igendana n'amahera. Hari abandi nabo igiceri kiriho mbwa bisengesho ryarabahunze nisazi bayibonye apotre apo yeye baba daimoni kumabati. So when we talk about revival, tushaka dukanguke in all madomene yose. Ukanguke mu gusenga, ukanguke mu ijambo, ukanguke mu kazi, ukanguke mu bikorwa vy'Imana, ukanguke mu rukundo, ukanguke mu bintu byose. Iyo wavuze ikintu cyose you become number 1. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. So it's revival. It's a conference, revival conference. Hallelujah. Mugabe bintu ngira mvuge rero murambabarira, ngira mvuge kuri Uruhara y'Uburundi bwacu. Muri African revival. Ezayi 19. Sinzi ko hari umuntu yarayicako ngaha. Hari umuntu yari bwasoma Burundi muri Bibiliya. Umuntu yari bwabone wa Burundi buri localize in the Bible. Apotre yavuze ngo naragiye kwiga ijambo ry'Imana, afasha amahanga ndamererwa ndabaho ubuzima ngiye kurondera ijambo ry'Imana kandi Imana yangiriye neza. Hallelujah. Hantret Imana yarankatishije beneda. Nari Kampala mpejeje nironkera bourse yo kuja Etazini. Kwiga mu ishure university naronka bourse ndaheza vyose barandokomanda. Imana imbwira ngo tahi Bujumbura jya mu Kanyosha. My goodness. Nabwiye Imana mu ijambo rimwe, none uramboneye. Mbwa ndagiye ari kuramboneye. Mbwa mu nyuma sanga ntiyamboneye. Nari ko ngiye kumangamanga kurondera ibindi ariko Imana aho yanshatse na. Hallelujah. Kandi ndashima Imana ko yabikoze. Bwana asifiwe. Hari abarundi rero bari kumwe ngaha, turi ngaha abarundi bari ngaha. We are talking about revival. Ngoma ndabiyo ndavyerekeza. Yesu ashimwe cyane. Mwarwaho ni Burundi aho buri. Sawa. Sinzi ko hari umuntu adufasha gusoma canke ni isomera. Ezayi 19. Aha, turasoma. Lindira apostle sinzi ko yompa page ama verse ni twasoma hose. Kwera muri revival muraza kubandaniza muhira. Mbwa ariyo some verses nagomba somere kuva kuri ijya verse si hose. Yesu nashimwe. Reka unsomere umurongo wa mbere gushika kuwa 4. Imburi kuri Egiputa raba uhoraho areruwe n'igicu cihuta aja muri Egiputa. Ibigirwamana vyo muri Egiputa bizohindira agashitsi imbere yiwe. Umutima wa Egiputa uzoyagira munda.
nzoteranya abanyegiputa bisubiraniremo. Umuntu wese azogwana n'uwo bavukana, umuntu wese agwane n'umubanyi wiwe, igisagara kigwane n'ikindi, ubwami bugwane n'ubundi. Umutima w'Egiputa uzokamangana, nandi zokwica imigabo yaho, bazoja gusiguza ibigirwamana n'abavovota n'abahamagara imizimu bona bakamenye. Abanyegiputa nzobagabura mu kuboko k'umutware w'imbura kigongwe, kandi umwami w'inkazi azobaganza ni kumwamuronye n'ingabo gize. Amen. Verset 2 ivuga gute? Entre temps Yesu ashimwe cyane. Iyo Bibiliya muri isezerano rya kera ivuga Egiputa, Egypte, ibiriko iravuga Afrika yose. Parce que iryo zina Afrika ntiryari bwabeho. Entre temps Afrika n'umuromain w'umugeneral yagwanye muri Afrika arahafata acahitirira izina ryiwe. Afrika it's a Roman name, n'umuromani yitwa. Entre temps na Europe n'umudamu w'umunyafrika kazi yitwa Europa. Yafashe Europa hitira izina ryiwe. Tumira mate tubandanye. N'umugeneral w'umueuropéen umuromain yafashe Afrika ikontinera ikonkerisa ayitira izina ryiwe. Nkuko Congo yitwa Leopold combien? Leopold 2 yari Congo yari yiwe, propriété yake privée. Inzabu zose n'ijya terre yari gwiwe. So Afrika niyo. Rero avansa Afrika Bibiliya bavuga Ancien Testament, bariko bavuga the whole of Africa, bavuga Egypt, Egiputa. So iyo umvise Egiputa, Syria tubonamwe abarabu, kuko parava harimo aba black abirabure. No muri Israel harimo abirabure. Kanatsinda uwafashije Yesu musaraba ni Simon Munyakurene, a black African like you and me. Ayo n'amakuru batatubwira bene data buruko bagwera. Yesu bose baramutaye musaraba uragwa, barondera umufasha barabura. Parce que kuukora ko cyari kizira, wari umuvumo gukora ku musaraba. Mbwa abanyafrika kubera tuguma tutembera ku marigara, usanga umunyafrika pita abaroma abaheburayo basanga bose ni kizira gukora ku musaraba. Bagize gutyo basanga umunyafrika, ma murundi I don't know, ariko ararengana ebana. Urihe niko napita. So Egypte muri Ancien Testament it's the whole of Africa. Rero bavuze ngo mu Egiputa ku murongo wa 2 nzoteranya abanyegiputa bisubiranemwo. Umuntu wese azogwana n'uwo bavukana, umuntu wese agwane n'umubanyi, igisagara kigwane n'ikindi, ubwami bugwane n'ubundi. Ntasiguye intambara ziwacu murazizi z'abanyafrika, hutututsi abona aba brother. Bibiliya ivuze ngo mu brother n'undi ngo nzoteranya abanyafrika. Entre temps ikinigi hano kivuye kugusenga ibigirwamana vy'abanyafrika baterekera abapfumu abarozi. Ntitwari tuzi Imana. Abanyefeso 2 havuga ngo twari kure y'Imana, tutagira Imana rurema, atamasezerano dufise, twarishwe n'ivyaha vyacu twagenderamwo kera. So ivyo s'abanyafrika gusa, abantu bose bari abanyavyaha. Ariko twebwe rero batwita aba animiste. Aba animiste n'abantu basenga Imana nyinshi, kimbirigiti, abandi bakaja kwa kiranga abapfumu. So ivyo bidukwegera umuvumo. Imana iti rero nzoteranya abanyegiputa, les Africains, Boko Haram, ibintu byose bihari, El Shabab, ngaha maroberio in Africa. Umuroberi aba ari umuntu kenshi yirobeye contre son frère cyangwa son père. Kuva mu bami, none Maconco ni muzi inkuru za Maconco. Maconco yari umukwe w'umwami. Il s'est rebellé. Nuno munsi brother and brother. Mwivenda bizere muca muhura. Ibyo abahutu n'abatutsi ni kibazo. Mwari kibazo Jesse kibazo ndabivuga. Wari kibazo ntangorane. Mugabo haleluya. Bwana asifiwe. None amatongo reka mve muri ivyo basiko bibateye ingorane. Mbwa ntangorane vyabate je nazo bintera. Bwana asifiwe. Bibiliya ngo twebwe abamenye Yesu turi ubwoko bwatoranije, turi abami n'abaherezi, turi hangagera, turi abana b'Imana. Haleluya. So afere y'abahutu n'abatutsi ni clan imiryango, ariko icuri wewe you no longer emuhutu, you no longer emututsi, uri ubwoko uri hangagera, you are holy. Turabera amashi menshi bera bari hano ndakeneye amashi yanyu.
So umuntu bakivuga umuhutu n'umutusi agasimba umutima, hari ahantu atarakira, hari ahantu akeneye Yesu akoremo, hari ahantu agikeneye mpwemu arepare, il y a un problème quelque part. Hakuna amena. Umurundi bakivuga hutututsi akumva la chair de poule. You are sick somewhere. You need the power of the Holy Spirit to change your life. Hallelujah. So uyo muvumo wo gusenga ibigirwamana n'abapfumu n'ivy'abarozi n'ivyaha byose bibaho bitukwegera umuvumo. Imana iti rero this time nzotera abanyafrika bazogwana entre frères et sœurs. Abantu bapfa amatongo sababanyi n'abantu bavukana ijya yose it's a curse n'umuvumo uva muri the past tutazi ujya mu fitongo. That's not your problem. Our problem nijo muri kahise ndengagihe kuva muri Adamu. Ivyo vyadukwegeye abanyafrika umubanyi umuntu murashobora kubana 20 ans bukeye hadutse intambara avyuka nishoka kukumena umutwe n'ukubomora inzu yawe. Twama muri cycle nasenze Imana ifashe ivyo nza kuvuga. Tubayeho muri cycle mu Burundi, tubayeho muri cycle. Apostle, some problems zihagarika revivals nizi cycle z'ibintu turimo. Sometimes Imana iradufyondera igihugu cyacu tukavyuka nk'abagiye muri revival. Ubwo nyene the devil Satan hari kina cyahagurutsa abantu bagahunga abandi bagasigara, intambara zikaduka nibisa n'intambara n'ibitutu vy'intambara tukama mu gihugu. Imana iramfasha. Haleluya. Nasenze Imana nze ngako sinje kuvuga ibintu bi. Bwana asifiwe. Mbwiriho muri kumata Imana imufasha avuge. Ntagira ubwoba ndabireka. Bwana asifiwe. Whenever the revival is coming, the devil atavyura kimwe mu rujya muvumo. The brother atayiruka inyuma ya the brother amuca umutwe. The sister akiruka inyuma ya the sister. Intara ingorane z'intara ngaha ni muzizi mwebwe. Regionalism abanaba abo muri intara. Hari umuntu ngaho muhagurutsa vuga intara uvamo negative. Niyagira n'umenye yumva. That's the curse. Numuvumo. Imana ivuga abanyegiputa bazokwicana entre biduzaho entre pays igihugu n'ikindi vyankane. Kuva muri kahizami ingorane hagati y'Uburundi na Kongo bagahakwa kwatsa umuriro. Tanzania n'u Burundi, u Rwanda na Uganda vyahora mu ngorane. Ugasanga amasuda y'epfo na maruguru, Afrique du Sud na za Mozambique. Problems always between countries. An African brother ahuye n'undi African brother iburaya, they don't connect. Nagira ndabwire ko bene wacu bari mu mahanga bafise ubudumbi busumba bwa twebwe tukiri ngaha. Aka eglise ko ngaba baraha abandi baha abantu raba mu ma école nga mu mashure université na ma secondaire twitwa ko tugiye kwiga turaba intellectuel. Hari ama groupe birike nka 100 bankana kandi basenga Imana yice vyabariye. Kajya ka groupe biriki kazimye iyaci kure iyo siyo Mana nibaza muko murasenga. So Africans uyu muvumo it is stop the revival the Lord is sending to Africa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngiro muri komite witegurira ikanguro. Bijya bivuye igisagara kukini ngubwami kubundi. So le diviseur Bibiliya ivuga Jean 10:10 ngumwansi ntazanwa n'ikindi kwiba kwica gutikiza. The devil ijya ni verse ikomeye cyane. Satan ikintu yaje gukora nukutudiviza. Bamwita le diviseur, le menteur, le voleur niryo zina ryasi niyo mazina menshi ya Satan. So ikinakora ni division. Mumbabarire ubari umuntu ava kumbona ngaha abava mbona neza zombona ku mafoto ngo Pasteur Eric na Apotre Kevin ngo burya bari abagenzi. Can you imagine? Ngiro muri kumatimani tubabarire hitwezi na maraso yawe jewe kuba kwa mon frère
tuzoja mu ijuru rimwe. Is it a problem? It's a curse. N'umuvumo. Kutahaba no kutaba mu byo mwene data ariko arabamwo, mu migisha yiwe, mu muhezagiro wiwe, muri success yiwe, mu kwagukirwa kiwe. Haleluya. Twiyambura umuvumo, twiyambura ubushwambagara, twiyambure ivyaha nakahise, tubohoke, twinjire muri destin, twinjire mu vy'Imana duhamagarira, twinjire mu vy'Imana yaduhamagariye. Haleluya. Bwana asifiwe. Ibi rero n'umuvumo uva muri ivyo bintu byo muri kahise. Yesu adufashe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Hari kibazo 11-14. Ndabira verse 11-14. Mu mivumo ihari. Abaganwa bisowane n'ibipfu gose. Inama z'abajanama ba Farawo b'abanyabwenge zihindutse izubusa. None muhamagara mute, muhangara mute kubarira Farawo muti ndi umwana w'umunyabwenge, ndi umwana ava mu bami ba kera. None abanyabwenge bawe bari hehe? Nibakubarire bamenye imigabo uhoraho, nyene ingabo afitiye Egiputa. Bwana asifiwe. Musomye neza abanyabwenge bavuga abakonseye b'umwami. Ndiko mvuga Africa Entret. Bariko bavuga ingene Afrika yapfuye, istopa the revival. Ngo abanyabwenge abakonseye the leadership Afrika yamanye kenshi. Naho tuja revival nshobora gucomoka, Imana hari ibintu itegezo kubanza guhindura muri kontina yacu, mu gihugu cyacu, mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu mashengero yacu, ahantu hose tubaye, mu ma universite yacu, hari ibitegezo kuba réparé. Dera cyavuga ati the African leadership, yose icyongereza, African leadership, les conseillers, les dirigeants, les leaders gushika kuri niveau ya nyumba mbiri, derege mu ishure, partout there is a problem of leadership in Africa. No, bicha hehe in the church. In the church. Eske amashengero yacu cyangwa abakizwa, eske turafise uburongozi bwobera karorero abisi? We need a revival. We need a revival. Revival, it's not ingoma tuvuza. Revival si kirago ni pendo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Turamanuka muraza gushikirana ari revival. So iya nindi probleme ya kas y'umuvumo. Ivyabaye vy'ibiterekegwa parce que les leaders africains bizera abapfumu gusuma uko bizera Imana. Je nagize licence muri theologie. Muri les licences nagize intercultural studies and missions. So muma devoir nakoze n'igitabo nanditse, hariyo ama devoir dukora, ndayakora n'igitabo n'amafoto byose muri system barabizi. Ngwa ku ifoto president wa Sudan na president wa Uganda bagiye ahantu mu ishamba giri ku mupaka, inka yera de bayibaza umutwe rikiseseka amaraso, bariko barayisimba. Yari celebration, yari anniversaire y'umwe muri abo. Imana irikigira isezerano na Aburahamu, yamubwiye ngo kata ibikoko. Aburahamu abikatamwo kubiri, igipanda gishira ngaha, igipande ngaha, acamwo hagati. Aburahamu yeriko agira n'Imana isezerano ry'amaraso. None abo bagabo ndababwiye, iryo sezerano ry'amaraso bariko barigirana nande? Bariko barigirana nande? Hariho isi zibiri z'imhemu. Hari isi y'imhemu y'Imana, hariho n'isi y'imhemu ya Satani. Les deux mondes spirituels zikenera amaraso kubera zimuvinge zibeho. Nta muri iyi si ukenera amaraso kubera unywane n'imwe muri izo si. Nico ituma bakijijwe, hari amaraso ya Yesu atunywanisha n'isi y'imhemu. Ayo samashi abantu bacungwe nayo maraso. Bwana amashimeje. Abaki the church, abakijijwe, turafise connexion na covenant, alliance de sang avec le monde spirituel divin de Dieu par le sang de Jésus.
Nizo bituma byati nabashushanije mu kiganza cyanjye. Nizo bituma you are so special in the eyes of God. Kwera maraso y'umwana wiwe. Wewe uriho mu maraso ya Yesu. Uri protege. Naho satani na satania n'abadaimoni n'isi yose y'umwiza ahuri ntibashobora kuhegera. Si wowe ukibaho, ni Kristo abaho muri wewe. We are connected by the divine spiritual realms by the blood of Jesus. Bwana asifiwe. So le monde isigaye irasaba amaraso kugira ibeho. Amaraso atuma le monde spirituel ibaho. Amaraso atuma le monde physique ikwega le monde spirituel. So niduhamagara ubwiza bw'Imana kubera ubushobozi bwawe. Ariko ari amaraso y'umwami atakamba imbere y'Imana. Ubwiza bw'Imana bukamanuka bukadushikiraho. Ndizo bituma sometime n'umunyantege nke wa nyuma. Umunyantege nke wa nyuma w'umukizwa ahumirije amaso ngo asenga arumva la présence de Dieu. Atari kubera ari fort, ariko amaraso ya Yesu ari trop fort gusuma intege nke zawe. Bwana asifiwe. Iyo parti turayihejeje. Hari icyo bita rero the world of darkness. Isi y'umwiza toujours ikenera amaraso ibeho. That's why après un certain temps, après imyaka X, hari X, abantu X bategezwa gupfira rimwe mu bihugu bitandukanye. Impfu, ubwicanyi, amagenocide, ibintu bitandukanye, rimwe hakaduka ngo abana, ngo abadamu bajya kuvyara abana bagapfa cyangwa abamama benshi bagapfa, amaksida menshi, ibintu ugasanga biriko biraba byinshi. Why? The darkness igumi hamaga irakeneye amaraso ibeho. Iyo hadutse intambara abantu bakicana, c'est pas intambara ingorane za politique negative. I don't agree. Sinemera si kibazo cy'umuntu, ni kibazo cy'imhemu. Ibibazo bibaho byose turimo muri Africa, siki nta muntu numwe ari in charge. Jamais nibaguhende. Abantu baba des pions, babibikoresho kugira le monde spirituel satanique ironka amaraso ikoresha abantu. Et Jésus a dit ne donnez pas accès au diable. Ni mumuha kajyo, umuhaye akajyo arabamara, yaje kwiba kwitsa no gutikiza. Est-ce que je me fais comprendre? Muranyumvaga bene data. Hallelujah. Isi y'imhemu ikenera amaraso ibeho. Bibiri ngo umuntu umwe niyakizwa mu muryango, umuryango wose uzokira. Why? Ni wakizwa nuvuga ngo ta famille uronsa amaraso n'ubushobozi bwo guhagarika ibintu byose byaje konona umuryango wawe by the covenant of the blood of Jesus. Amashimeshi ku mwami wacu. Jésus a dit wewe umwe, you become saved. Urakijijwe, uronse autorité, naguhaye ubushobozi n'ububasha bwo gushingura imari n'akarimbi n'itsishizwe hejuru cyose kugwanya Imana. Umviriza ngo nivyiyumvigwa mu mitima y'abantu urabifatisha ubushobozi ukabigomorera Kristo, ukabohora umuryango wawe, ukabohora igihugu, ukabohora ikisagara cyose. Bwana asifiwe. We talk about revival. Kwa nabwira les blocages zihagarika ikanguro Imana ikiraduha. The devil is in charge. Ni nkuko Imana yiteze iriko irarungika abantu bose Yesu yakijije, nta numwe yamubwiye kira. Yarabaza ushaka iki? Bose ushaka iki? Yesu mwana wa Dawidi, so what? So hari ubushobozi bwawe n'urufunguruzo ufise kugira Imana ikore. Ikanguro nizo dusanga turyamye. Imana yararizanye. Mwarabaza mushaka iki? Kwera tuvugane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Itubwire ibibuza nibihagarika ubwo bushobozi bwawe. So igihe cyose mubonye impfu, mubonye amaraso ameneka mu muryango wawe, nufe kuvata ngo ujya arapfuye, oncle arapfuye, tanti na wari arapfuye, ufa kuja gusa guhamba.
Sata yaratubeshe. Bisigaye biri na business. Guhamba bisigaye biri business. Est-ce que je me fais comprendre? Umuntu akora iyo business kambabarire. I'm preaching the gospel. Bwana asifiwe. How can you go to the Mpanda 3 times a week for the members of your family? Batu abajene. Bibiliya ari kintu yita gukenyuka. Bibiliya iremera ko umuntu ashobora gupfa hataragira kwapfa. Nivyo Bibiliya yita gukenyuka. Nguyo ngo yari gutuma ngo asumbwa n'inda yakorotse. That's biblical. Niko birivuga. So, hare ni tufaku nufe gufata imfu minenegwe. Imfu zose subugombe bw'Imana. Abapfa bose subugombe bw'Imana. Hari abarenga kukimanikira babwira. Hari abarenga kwijwi rya mpwemu yera. Hari abisuka mu ngorane zibakwegera urupfu kandi Imana yababuriye. Kaini yaramubwiye ugakora neza. Ugakora neza. Icyakira dodora ku rugi. Is not that a warning? Imana ikubwira. Bijya n'ibyawe kuri Kaini wenyene. Imana iriko iravuga ugakora neza. Hari ikintu imbere yawe kiraguta mu rudubi. Ngo ukabigenza neza ukihana. Uraza mu bwiza bw'Imana. Uraza mu cyo naguhamagariye. Ariko nutanyumvira uragwa mu kinogo. Turaguhamba, turaririmba. Aheza mu ijuru tuzohurirayo bagenzi. Kandi ugiye kare. Ngo apfuye ari muto. Ngo ivy'Imana ntawe ubime ivyande. Impfu zose nizivuye ku Mana. Ariko somebody somewhere needs the blood. Satan akeneye amaraso abeho. Amaraso ya Abeli ngo yarataka yagiriza yari amaraso ya culpability. Ariko mu nyuma haza amaraso y'umwana w'Imana akura amaraso ya culpability atuzanira amaraso ari mu ishimwe abona toranije. Haleluya. Bwana asifiwe. Murumva icyo Satan akora. Impfu zo muri 70 ingahe zo muri 70 ingahe. Hari umuntu atajya adatwenga ngo bamwiciye se ya 50. Ari bagena abandi bose bapfuye hagati yawe na se. Hariyo n'abandi bantu atanazi na se. Wowe baramwishe basi waramubonye. Hari abantu bitwa perenkoni. Nazi ko akiriho, nazi ko yamwishe. Nazi ko ariyo na boss wiyo ku kazi ntavyazi. Ashobora kuba ari sebukwe. Abo twita ba academiciens, ba scholars, basanze ijambo riri common muri Afrika gitwa zamani. Zamani kera amahera menshi yanyu aja mu kuganduka guca ku mazi gusubira mu bintu bya kera. Ni amahera y'abarundi menshi aja n'abanyafrika benshi. Turi mu bintu bya in the past. Ibaza umuntu ashobora kuba ari buraye maze 30 agamagara tutura famille korane ije gushira amashugwe ku ntatemwa kumva ya mama wabo yapfuye muri 60. Bakanakora akarungika amahera menshi y'urubanza rukomeye n'impuzu zose. Mbwa dashobora kuriya minervare y'umwana ya 50,000. Iyo nzu yanyine iraguye irahenutse. Mbwa ariko akoresha $5,000 basubire mu imva. Kuganduka abantu bagafata amadege bose. Pa famille. Wagize mariage ntibaza. We celebrate the past, the dead, more than the life and the future. And we need a revival. Umuntu asiba kirite ya dimanche. Baza kuca ku mazi kuganduka 13h. Apotre si nzoba ndi tuzoganduka kuri inde. Urumva ngo kera tukibinyabisanze ari umuntu twiganye kuri jeto. Mwene wabo na mukuru we n'uwo bigana baraganduka. Ntiyibuka na relation. Akareka guprotokora akava muri kohari ntaririmbe. Ivyo biza gutangura 13h 14h. Namamvutano tumuvira agiye guhagarara kuri katedrale kuva saa 4 n'imfunguruzo zo kugura amafana saa 4 ararindiriye kubera se guterura ikaziye saa 8. Yasivye ijambo ry'Imana, yasivye ubwiza bw'Imana. Hari ivy'Imana ikumuganiza, ivy'Imana ikumukorera. Hari amadeliverance yari kuba mu buzima bwiwe agahusha the blessings because of the past. That the problem of Africans.
amahera menshi aherera mu bintu vya the past. Kazoza no. Imana ivuga nuko rero abari muri Kristo Yesu ivya kera bimeisha, baba ivye behold, baba ivyaremwe bisha. Bwana asifiwe. Tuageze 1:4. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Haleluya. Somera verset 18. Ingeni Imana igiye kuducungura rero. Verset 18. Kuri uwo munsi mu gihugu ca Egiputa, Bindira. Ngomba nsabe apotre ndamugore. Ari Egiputa uhashiri Afrika. Kuri uwo munsi muri Afrika hazobamwo ibisagara bitanu. Wait. Ibisagara bitanu bavuga haje uvugira amaso yawe neza. That's East Africa. Muri Afrika hazoba 5 cities. Bandanye. Bivuga urunyakanani. Ni ibihugu mu birondeye byose izina Imana bavuga Imana. Muri Kongo baravuga Imana. Nta bantu muri Kongo Imana bayita Imana. Nane bene wacu ntibayita Imana. Nta bantu bita Imana muri Kongo, apana abanyamurenge gusa n'abandi. Mu Burundi ntitwita Imana. Mu Rwanda bayita gute? Moi j'ai vécu narabaye mu Buganda, hari bayita Imana. Tanzania nta bayita Imana. Those are 5 cities muri Afrika. Bariko bavuga haje. Urunyakanani, Bibiri bakuye muri Egypt yavuze ndabatwaye Kanani. Kanani ni kisagara cy'Imana. So bavuze urunyakanani n'abantu bahuriye ku Mana. Langage yabo, they talk about God. Bene, est-ce que je me fais comprendre? So ibihugu bitanu muri Afrika bihuza langage na communication ni Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda. Nijo vya nimumbwire ngo East Africa yaragutse. The first countries in East Africa, the 5, Congo ikira joininga mu nyuma. Nibari kuyisiga inyuma na itari muri East Africa, Congo riri muri East Africa. Ya joininze kubwo mugambi w'Imana. Bwana asifiwe. Bandanya apostle. Birahira uhoraho nye n'ingabo. Kimwe muri ivyo, hey, hallelujah. Kimwe muri ivyo, that's your country. Bandanya. Kizokwitwa kiri Haheresi. Mu gicongereza avuga the city of destruction. Le pays le plus pauvre au monde. Le pays tous les jours de combats, de guerres, de crimes, de quoi. Ni yihe muri izo. Bwana asifiwe. Umurundi ari ngagire gutya. Ufise biriya icongereza nandabire. The city of destruction. Among the 5 countries. Yeah. The city of destruction. Which one among the 5? Henda kibereke neza. Go to 19. Kuri uwo munsi hazoba igicaniro cubakiwe uhoraho mu gihugu cya Egiputa hagati. Burundi babwita ndondera indi version. Ndondera indi version y'icyongereza. In my English Bible ivuga ngo in the heart of Africa. In the heart. Mu Gifaransa ni le cœur de l'Afrique icyo gihugu. Umve ndabwira ibanga rimwe. Iyi message ndayimaranye 20 mu mutima. Imana yarayimpaye. Apotre ampamagaye narasenze gose. Ari ibindi binagira nigisha. Imana irambuza. That's the time. Go and talk about the revival and talk about the heart of Africa. Genda ubwira abarundi ico ndiko ndabavugira. So tuka turavuga revival. Umve ndababwire. Ibiriko biraba byose. Murona pizza uko imeze. Ni n'ubupande bwa pizza iri kwiregerana. Ijya nama na iri aba politician iri kirinjira mu mugambi w'Imana. Aho the heart of Africa. Igihe cy'umutima wa Afrika yuko utangura gutera. This is the time. Uratanguye gutera slow. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngo muri iyo misi hari ibisagara bitanu muri Afrika. Hari ibihugu bitanu muri Afrika. Hazoba igicaniro
cyubakiwe uhoraho mu gihugu cya Egiputa hehe hagati, kandi inkingi izoshinga iguhoraho ku rubibe, mu mbibe z'iki gihugu, ku mbibe z'iki gihugu cyacu hazoba inkingi zishigikiye igicaniro kigiye kuzana umuriro muri Afrika yose, kigiye kuzana ikanguro. Abantu benshi baratubwiye ko ikanguro rizova riri ngaha, ntibari bwaduha ijambo aho byanditse. Jesi nizere ubuvugisho butagira ijambo. I don't believe. N'amajambo y'umuntu n'ukudutera intege. Mbwa Bibiliya irindi zina rya Bibiliya nico bita a full prophecy of God. N'ubuvugishwa bwanditswe bw'Imana. So umuntu wese avugishwa ibiri inyuma y'ivyo Imana yavugishijwe bakavyandika ni bongo. Ancien Testament bivuga mu mutera amabuye. Umuntu azogwa prophecy idahagaze mu ijambo arakubesha. So je niko nigisha ijambo, ariko this is a prophetic. Bwana asifiwe. Iki nico bita the prophecy Imana kiravuga kuri Afrika, so spécialement ku Burundi, spécialement ku Murundi. Udahagurutse nitugenda, udakangutse the whole country unatuzibia. Bwana asifiwe. Igicaniro muriko muranyumvaga yemwe, igicaniro kizokubakwa hagati muri Afrika. Bwana asifiwe. Hari ikintu bita ngo Ephesiens 6 avuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ni mpwemu mbi z'ahantu ho mu kirere, atarakategoriza les sortes de principalities. Hari y'abajene ya madayimoni tugwana, tous les démons si zimwe. Hari y'abita abakuru abafise ububasha ngo ni mpwemu mbi z'ahantu ho mu kirere, izakane n'izihe abaganza, the principalities. Hari y'abajenero nk'ubu, hari y'abademo bajejwe the whole of Africa, hari y'abadayimoni bajejwe igihugu kimwe, hari y'abadayimoni bajejwe intara, hari y'abadayimoni bajejwe quartier, hari y'abajejwe n'inzu yanyu, hari y'abakujejwe wewe. Ni escalier y'amademo. I will talk about it maybe tomorrow since. So muri make eske mubona amakartier, fatira ku makartier y'Ubujumbura aboshwe n'ibintu bimwe. Ebana mushake mu ntera amabuye mugangira mvuga uhuye n'umunyamusaga kwisi yose uramumenya. Uhuye n'umuntu wo mu Ngagara Vuruaro pa uramenya wini wa ukafe. Uhuye n'umunyabuyenzi nurindira manote wini wa buyenzi 6 garage. Uhuye n'uwo mu Kinindo jakanadure n'umuntu wo muri Kinindo uramumenya wini wa Kinindo ba. Shakumere gute ujuva ruguru aho tuzohurira hose nzoyo ata nawe asirimutse uko from up country. Umviriza icyo ariko ndavuga. Les démons ziganja ma quartier yacu tufise les comportements zitandukanye selon les quartiers kubera imico n'imico kama influencé par des démons zimwe zimwe. So iyo tuvuga ibicaniro muriko muranyumva, we don't just make an altar anyhow. Nico gituma vyabaye sans effet. Abantu bagira ivyumba n'amasengesho mu gupingana bara you aim nothing, you hit nothing. Uri kurarasa ata cible urasa umuyaga. So usenga ata cible usenga mu muyaga. Wisonzesha ata cible utera mu muyaga. Birivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso ariko ni mpwemu mbi. You have to know which kind of demons am I fighting with. Ngo murasenga nimuhabwe ko musenga nabi. Est-ce que je me fais comprendre? So ndagaruka ndi hajya. Ile demo ziganje abanyafrika sio ziganje abanyaburayi. Umuntu ashobora kuva mu mba ndabivuga uko ndavyumva. Umuntu ashobora kumanuka ruguru akaza ngataramenya no kwambara, aduza indege aviburaya agaruka n'amatrasi 8 n'amahereni hose. Na nyina tayo yambaye amahereni. Sivuze ko amahereni sivyo ndiko ndavuga.
ndiko mvuga ingene umuntu yinjiye ahantu, the spirit of that place automatically puff achazara mu diaspora. Naho mutamumenya aguma yivuga ngo je ngo nshitse vuba nshitse nari kuriza. Kubera are already taken by that spirit. Turi mw'ikanguro toujours. Today I'm talking about the obstacles. What is stopping our revival? The Lord has already sent the revival. The revival is already there. You need to change. So when we make prayers and iyo tuko turasenga twisonzesha, don't just kwisonzesha anyhow. Bwana asifiwe. Rimwe na rimwe genda turagira ibintu bica prayer walks, tukagabura abantu mu ishengero, ukabaha ibirindiro. Hari ahantu habera ibintu ku mugoroba ntavyo mvuze, mufise ubwenge murahumva, ucujayo mu gitondo barindiye kuza kuhahurira ku mugoroba n'amarigaramo amanywerwa mu imoginiki. It's not just anyhow. Ingena abantu bavyuka mu gitondo baja gurira kwibuye iruhande y'iyarara. Ingena umuntu yisone afite inzu nziza iri ivara presque 500 millions, yicara mu vyondo bakamuzanira brochette kaja aparkinze imodoka nziza hajya ya 60 millions, n'inzu yanga mbwa ariko arira brochette mu vyondo, neja zogaruka na hirya zogaruka. Uhashize amapave ukahasukura aca yimuka aje musiga itanda. Hari abantu barira mu maresto ba parking imiduga ya class, bakicara mu marestora bicaye umengo bicaye ku busorori n'ubukime banakuratu ivyondo n'amasazi pembeni, bagashaka kawomo n'akanuze mbwabo taba type y'amafresher, bakaza kuvuga ni business y'imiduga n'ikime mu isazi. Banadame ni bongo ni kweli. Hasukuru hagire neza barimuka, batuma cyane muri Asiatique mbari mu garage, bagangura mu garage anavara amagrumete ya zahabu na mashenete ko mu garage nyama choma. Omwe muranyumvise ndavuga. So the spirits ziraganza ibihe zikaganza ahantu. That's what is taking Africa. Bwana asifiwe. Mumvirize rero acavuga ati ngo hagati muri Afrika hazoba igicaniro. Ibi ndabivuga iki? Ngira mvuge ko CLG ni jeje gushiraho igicaniro, the whole of Burundi. Imana yarahamagaye CLG irayitoranya yishira ngaha, sindababesha naho hozande kugwanya ibiriko biba ngaha. Ntabari kwagwanya apotre, ntabari kwagwanya mwebwe, ntabari kwagwanya nde. Aha n'ahantu Imana yari izi isi tarabaho ko azoba ari igicaniro kiduza umuriro. Don't joke with church. So gender of the church, I just don't see the pastor, the leader, the people. I see the owner of the church, bamwita Jesus Christ. Hari bibanza yatoranije ko biba ibibanza strategical places for his altars. Aha duhagaze mu gicaniro kizwi n'ijuru, cyahamagawe n'ijuru, cyashizweho n'ijuru kugira cyatse umuriro duga hagati muri Afrika. Haguruka ukomera Imana yacu amashi. Nimburi ngaha uruho ngaha uri muri plan speciale. Bwana asifiwe. Hallelujah. Karibu ni muhicare sana uri ko ararangiza. Ngo hagati muri Afrika. So manutse, this is the CLG assignment. Jenda siyo nkorera. Wafeti kujya nyene le demo zo kipa ahantu. Sinovuga amazina ari y'amaboate ngaha amazi igihenge kigisagara kimaze. Ihombi baho muga jina rire fasi ire. What don't we kopale? Hari ububare bushaka bemo abantu babiri kari hajya forever. Hari ahantu mu makartier yanyu hari yarara murayica ko mwese me yarara itoki. Hari abantu mufise ibintu bimwe bimusanga mu mabarabara yanyu. Hari imbwa mutazi na nyene yo musego wamujyamye haje imiduga yose irayikata.
n'umusega isazi n'ibiki umve ndababwira de demo zirakenera ikirindiro muriko muranyumviriza hari amabara usanga hari umusazi nuko nyene araho ntabuja afise ahantu yirirwa hanahagarara it's biblical hari umugabo yitwa Gitero yarafise amadayimoni arenga 5,000 yarahagaze ahantu so hajya ahantu yarari Yesu yamusanzeyo yari kambi amademo asa muri we headquarter mugabo yaririrwa kora mwibuke nayo yakuye muri we yarungise mangurube parce que les démons ziri illégales muri iyi si zitaronse umubiri w'igikoko canke umuntu les démons sont illégales sur terre zironka umubiri nico bituma na Satan yari illegal ni yari bwahende Adamu na Eva ataronse umubiri w'inzoka so Satan et les démons ni biri legale kubaho ngaha nico bituma bironse umubiri biwukoresha nico bituma umuntu umashaka kuba porte d'entrée ya démon akavurugira ishengero ryose murana huri ndiko ndavuga nibaza ko muri abanyamuhemu muranyumva ndizeye ko kwa apostle they are spiritual people umuntu umashaka kubanikira mwese ngaha w'umunyantege nke en plus atazi yigize nawe ngo namusenzi fake numu envoyé spécial wa Satan aje kuvuruga l'église kubera bo niyo église iri kiraja église iri mu mugambi w'Imana mwe muri ngaha to destroy kusambura ibikorwa byose by'umugwanizi mu karere yabahaye eske muriko muranyahura gahema murantahu so hakavuga igicaniro kizokubakwa hagati muri Afrika iki ni kiwanyu waracubatse Imana ikivuga ati nzobagurira imbibe so Imana ikirakwagurira ni waba umwizigirwa mu gicaniro cyo ngaha ukaba umwizigirwa iri shengero zogira ijambo mu buryo bw'imhemu murashobora no kwimura uwo mugomba akava muri quartier that spiritual ntawe muja kudodorera biriwe ngo nimwahuza umutima n'inama icyo muzosaba cyose data kizobabera kuno that revival nimurindira indi revival ya mbere niyo gusangangura no gusambura ibikorwa by'umwiza ibikorwa bya Satani abantu bagakizwa bakabohoka imiryango ikabohoka abapapa bakabohoka abamama bakabohoka abajene bakabohoka hama mu nyuma hakaba igisirikare cy'umwami Yesu aho bagiye baraturira aho bagiye batsa umuriro aho bagiye ariko bakora iby'Imana igomba Bwana asifiwe then to influence Hallelujah havuga gute 20 bizoba ikimenyetso n'igishinga ntaye kuhoraho nyene ingabo mu gihugu c'Uburundi kuko batazotakambira uhoraho kubw'ababahahaza nawe azobarungikira umukiza n'umuvunyi azobakiza amen Bwana asifiwe uwatugiriye nabi ni Satan mbwa muri rya yatugiriye hariyo no muri kahise kacu Marusko abanyafrika badandajwe n'abanyafrika muri esclavage abami b'abanyafrika no badandaje abanyafrika nuno musa abanyafrika baracadandaza abandi abantu baca mahoki baradandazwa iya les frères burundais baca mahoki muri bwa bwato bakadandazwa nk'aba esclave simvuze birebire namwe murabizi ivyo ntovuga mbwari y'abakidandazwa badandazwa n'abandi birabaho ntibibaho reka nibandanirize haleluya ngo mugango bazotakambira uhora that's the beginning of the revival icambere tumanza gutakamba tukarira ati Imana tunachoka Imana nizo kwigera gukura mu kintu na kimwe kitarakuruhisha Imana nizo kwigera kibohora ikintu cyose kikuboshe utarumva ati ndarushe ndananiwe siwezi endelea mbwa mugihe barakugihagazeko Imana irarindira Imana yamiza uritia hands up warambaraye nuzova mu bukene utarumva ko bukene ari kibazo warushe nuzoreka icyaha utarumva ko icyo cyaha cyakuboshe ukigikontrola kiragukontrola cyakuretse ugikontrole
ngo bazotakamba abanyafrika bagera ahantu barabane munyumvirize rero ndangirize mu naherako umuhutu azohamagara umututsi iyi nzara hinatufyonda sibote eske ni giki wowe turabane umunyafrika ahure n'uwundi umusudani ahure n'umugande ahure n'udufatana amaboko tuvuge tuti turarushe no kwitwa the dark continent ivyo siko noja muri birebire muva musanga Adamu yari umwirabura musanga na Yesu yari umwirabura iyo nindi enseignement kandi I'm not joking iyo nindi enseignement ibintu byinshi binyegeje vyiwacu byo muri kahise Afrika niyo yabanje kuba puissance mondiale Egypte ajya ama drone bakora na zijya ndege n'ibintu byose bakora mu mapiramide biracafye hari ama dessin ya drone ama dessin y'indege ama dessin y'ama sous-marin acafye adata do 1500 za kurenga ama dessin yavyo ari mu mapiramide barayenyegeje ibiharuro bitirira bajya ba savant ba Pythagore n'abandi ni ibintu bakuye mu bintu byo muri Egypte alors que les Égyptiens qui ont fait ça ce ne sont pas des Arabes ce sont des Africains des blacks Egyptians ariko igihe Islam yakira conquérir Afrika bamanutse bavuye hariya muri Asia barica abantu baca bokipa za Maroc za Libye za Sudan ziba okipe bariko baramanuka nagenda abwira ikintu kimwe cyabahagaritse ni malaria muri Sudan subsaharienne baca bicwa na malaria n'imibu n'izuba irakabaho mugabo tuyirukane mu izina ryayo by the grace niho bamuhora mumva Livingstone muramuza kumumva Livingstone abongereza bariko bumva biriko biraba muri conquerance niyo evangelisation irikiraba Livingstone ataraza azana nepfo aje ku evangeliza raduga Livingstone haje ni kwa Livingstone bamutuma ko Stanley haje ngo Livingstone na Stanley yari umu journalist barungitse kugarukana Livingstone Livingstone ambwira ati nzo umutima wanje Livingstone bugikiziga baragitwaye mu Bwongereza mbwa umutima we bawuhamvye Zambia yari yasavye umutima we bawuhambe muri Afrika abana be bapfiriye ngaha aravuga singenda zari ingendo z'amezi n'amezi acaza kwera dugana ubutumwa bwiza iyo evangelisation kirase niho bica abantu benshi babirabure barakonkerisa mbwa before that aba savant aba mathematiciens aba géomètre n'abaki babirabure ivyo bakoze biracanditse mu piramide ivyo tubireke abanyafrika turabagaciro mbwa ari ibintu byabaye Bwana asifiwe so hari ibintu bigaragaza iryo kanguro n'ivyo bihugu Bwana Yesu asifiwe Haleluya uyu mwanya 19 bahasomye hagati muri Afrika Nile murayizi Fleuve Nile murayibona iva he Bemwe n'uziko ari intambara ya source du Nile abanyarwanda bavuga ko source du Nile iva mu Rwanda abasudani bavuga ko source du Nile iva muri Sudan abagande bavuga ko source du Nile iri muri Uganda je twarahariye n'umuzungu umwe Kampala afata indege turaza ndamujana no mu Rutovu turaja kuri Google yari umwongereza bavuga la source la plus méridionale du Nile nigiri mu Rutovu mbwa ama source ya Nile ni menshi mbwa icyo bita la plus méridionale ni yivanga iyi Nile vanga ha source iduga niyo mazi Yesu igihahunga niyo mazi yanyoyeko niyo mazi yagaburiye Egypte niyo mazi Farao yanyoyeko niyo mazi bakoze ama irrigation n'uburimyi buteye ubwoba abeshaho puissance mondiale amazi ava muri aka gahugu gato cyane nico gituma bakita the heart of Africa akazi k'umutima ni fonctionnement no gutera amaraso atere so iki gihugu cyacu kiriho kugira Afrika yose ibeho murantahuraga bakundo amina Haleluya Bwana asi hari umunyafrika ari ngaha urumva responsabilité y'abarundi ko tunigana gusa ngo idora ryaduze ryamanutse that's not my problem our problem is a revival our problem we are the heart of Africa our problem ni kuroba ko ivy'Imana yavuze biriko biraba mwosanga na bimwe mu biriko biraba ngaha turi urire nturire it's part
of the plan of God in our country. Yesu ashimwe cyane. Murongo wa nyuma 20 gushika kuri 22. 20 aravuga ngo kandi uhoraho azokwimenyesha Afrika n'abanyafrika bazomenya uhoraho kuri uwo munsi. Mbere bazosenga batanga ibimaze bashikana amashikanwa bazosezana uhoraho isezerano barishitse 22. Kandi uhoraho azokubita Afrika ahakubite yongere ahakize. Yongere agirene ahakize. Nagenda nabwire ko igihe cyo gukubitika kwa Afrika cyaheze. Wow. Turi muri phase yo gukira. Nimba uri ngaho uri umunyafrika cyangwa umurundi tumepigika kabisa cyane. Kuna mtu ndugu yangu Afrika ari ngaha yuko kama turipigika. Aeroport yose winjiramo babona umusuma, babona umuntu aje gukoropa, babona umuntu aje muri mu bintu ni bongo ni kweli. Babona inzara. Babonye umwarabu, babona terrorisme. Babonye umunyamerika, babona missionnaire aje gufasha ONG indije. Afrika turipigika. Hariyo igitapo dufise ngaha ndakurahiye utunge ntutunge you are an African turipigika. Ari abantu bava ngaha aba millionaire n'aba milliardaire bagashika ku ma aéroport amwe bakabaza kuba confina hano bamusope bamurabe bagirene alors kashitse ngaha cha ku matapi rouge kubera n'umugwiza tunga ngaha mbwari ahantu ushitse n'ubugwiza tunga bwawe bakubika ahantu polisi zikaza. Iyo nicyo bita gupigika kukubitika umuvumo ugashwana ugatera induru because of the color the skin. Ngo Afrika Imana izoikubita si umuntu yabitugize si umuzungu yabitugize Imana ngo izokubita Afrika iyo yugaye ntawugurura. Ariko iyo yuguruye haleluya nawugirane umve ndababwire Imana ikirugurura. Numvise ingene umwese umunyamerika umufaransa umurusiya bari muri course baza ngaho ibyo murabizi. Sarkozy n'est plus président aheruka ngaho, Macron aheruka kubita amaturu, bande bariko baraza, abanyamerika baraza, Putin ariko araza, abantu bose bariko baraza. Why? Umuryango uri kuruguruka, Imana iri kirugurura. Ariko we need a high level of wisdom yo kujera ibihe tugira tujemo. Ari ni ibintu mba ntateguye kuvuga. Bwana asifiwe. Warugeze ngo nzoyikiza nzoha kubita nongere ndahakize bazogaruka kuhoraho. They will come back. Bwana asifiwe. Twagarutse, haleluya, twagarutse kuhoraho. Nitugisenga ibigirwamana, nitukita ku bapfumu, twarakitijwe, twarakiriye amaraso y'umwami, twarabaye ivyaremwe bisha, turabana b'Imana. We came back to the Lord. Yes. Nituko turapfumura ngaha, turi ngaha kubw'amaraso ya Yesu, turi ngaha kubw'umwana w'Imana, turi ivyaremwe bisha, turabana b'Imana, twaracunguwe na damu ya Yesu. The past has gone, the new has come. Bandanya apotre. Nawe azobakundira kumwinginga kandi azobakiza. Ya. Ndemera abazungu baravuga ngo umunyafrika yuguru yasenga togota. Baravuga ati ntitubishoboye. Babonye pastor, an African pastor, agiye mu ma churches y'abazungu baravuga ati ibintu byo gutogota no gusenga, that's for you. No kwirukana impwemu mbi. Ngo azobakundira kugirana. Kwinginga. Nta muzungu asenga nk'umunyafrika basi kudanganya. Kandi ushobora gusenga kujya utakubititse kujya. Uri mariza aposto. Ingia 22. Kuri uwo munsi. Benshi bizobivugeje. Ibi rero birakomeye kandi murabibona. Muga ntimwari bwabone ko it's biblical and the prophetic. Somera apotre. Kuri uwo munsi azoba inzira y'iroro. Iva muri Afrika ija muri Ashuri. Apostle, that's not Ashuri. That's Asia. Ni Asia, China, Japan, Korea, Singapore.
tuendelee. Kandi abashuri bazogendera Oya Afrika. subiramo kwa oya apostle wadusubije muri ashuri. Kuri uwo munsi azoba inzira y'iroro. Inzira y'iroro murumva yariyo nico bita Highway. Autoroute. Niyo kontina batadusaba amaviza. Tunapasua. Est-ce que je me fais comprendre? Au moins le minimum. Muriko muratahura ivyo ndiko ndavuga vy'intebe. Hari umuntu bima viza yo muri Chine. Oya, hari umuntu bima viza yo muri Chine. Yo muri Korea nande. De résidence ko danger. Mais aller retour. Nuno musi bagucangira baguha umutahe. Ejo saa 8 uzobugiye. Ni bongo ni kweli. Aha wosaba viza ya Afghanistan boyikwima. Ukraine wobura viza. Serbio. Apostle. Bwana asifi. Muranyumvaga bakundwa muri Kristo. Muriko muranyumva. Ibi bintu murabitahura. Muriko murabitahura mu isi y'imhemu. Apostle ndakugora uhaguruke sha umbandaniriza. Kuri uwo munsi azoba inzira y'iroro. Iva muri Afrika ija muri Aziya. Great. Kandi muri Aziya bazogendera Afrika. Bakwerega apostle. Ni kandi muri Aziya cyankira. Kandi abo muri Aziya bazogendera Afrika. N'abanyafrika bagendere abanyaziya. Kandi abanyafrika n'abanyaziya bazosengera hamwe. The greatest mission which is happening here n'abakoreya n'abashinwa ariko baplanta amachurch mu gihugu cyose cy'u Burundi. Abantu bari kwagira ama connection y'imvuga butumwa n'ibikorwa bikomeye n'abanyaziya n'abarundi. Ndeka ivy'impwemu. Murazi kintu cyitwa sommet Chine. Ni Chine Afrique Chine. Iyo sommet nayo muzi. Igihe president wa Chine urana abapresident bose bo muri Afrika. Hari ama eglise n'ama mission menshi ariko arakoreka muri Afrika y'abashinwa. Mukahise abanyamerika bari bafite mission kwisi yose. Uno munsi n'abashinwa. Ahantu woja ni inzira y'iroro. Business barangura he abanyafrika benshi. Turangura he gayema mu Bushinwa. Bigeza ahantu niyo Europe kugira tuyijemo tuna contourner Ukraine, Serbie. Tubanza Aziya. Me turareha gusa mu Budagi bazabona twahashitse. Me tuna contourner that biblical and prophetic and spiritual. So ntibaze ngupfa kurangura. So sweet yari y'abantu Imana ikirugurura imyango yo kuja kwiga mu Bushinwa, kuja kurangura mu Bushinwa, kuja gukora mu Bushinwa, bo bifata nkiki. Ibi mumva ngo idolari ryakorotse. Un president ke ntashobora kuvugira ngamo muzi yabivuze. Niyavuze ngo barikureho batangure gukoresha hari. Ivyo muri nta mukuru w'igihugu yavuze ngo dolari bayikure mu gihugu cyabo. Eske hari umuntu yongira gutya yavyumvise? It's not a joke. Things ibintu biko birahindukira pa abumuka abari mu muhemu barabona iyo bija. Inzira y'iroro. Inzira y'iroro. Ini kintu gikomeye cyane. Aho abantu bariko bara ijya nzira yugurutse. So muri revival Bwana asifiwe. Verse ya nyuma ivuga ibintu bitatu. Nibaza ko ari 24. Kuri uwo munsi ibw'Isirayeli hazoba aha gatatu kuri Afrika na Aziya. Ari umugisha hagati mw'isi. Aziya izoba umugisha hagati mw'isi. Bandanya 24. 25. Kuko umviriza Israel izoba number 3. Afrique izoba number 1. Asia izoba number 2. Mugabo Aziya it's a blessing. Rabarecho bacha bidondagurira. Kuko uraonye n'ingabo ahaye umugisha muri Aziya. Sorry, muri Afrika
ati hahigwe abanyafrika abantu banje amina n'abanyaziya igikorwa cy'amaboko yanje aha n'abisirayeli shamvu yanje. muratahura abisirayeli n'abantu b'Imana bafitaniye pacte ikomeye malgré amakosa yabo n'iki ni shamvu y'Imana bare ni wa teoriwe ntunabavuge nabi birivuga ngo sengera Isirayeli ni shamvu y'Imana ngo Aziya bari abasenga ibigirwamana n'iki mbwa Imana irabaforoma ibagira igikorwa cyayo ibagira ngo babe the blessings mw'isi yose. Pirate zose ziva muri Afrika ziva muri Aziya sibote tunapata iPhone gangi 13 14 ibintu byose ukeneye mu nyishino waragifise ngo mbwa hahezagigwe Afrika hahezagigwe Afrika yarahezagiwe Aziya narayisubije ku rutonde Israel don't touch mubabika ahantu nabo bataremera ko naje mbwa n'abana banje ni bandani ni batoto ya mudamu bless Israel. Aziya ni igikoresho cy'Imana yikoreye kugira badu connect. Reka muhaguruke dushima Imana. Reka dushima Imana umwanya muto apotre naze vraiment. Bwana asifiwe. Hari umunyafrika ari ngaha. Hari umuntu yumva ko ari umugambi w'Imana ku buzima bwiwe. Nuri umuntu apfuye kubaho. Uri umutima wa Afrika. Hallelujah. Aho uri hose Imana iragushaka. Amen. Hariyo message ikomeye cyane mfitiye bene wacu bari hanze ba diaspora bari ku mugambi w'Imana bo bimenya batabimenye nta kundi ariko aho uri hose hari ikintu Imana you are blessed ngo abanyafrika bahe Imana ivuze ngo blessed Africa you are blessed.